hano Jonas Pedro Gonzalez Lopez yagaragaye avuga amajambo akomeye cyane kugira gutwara Ballon d'Or. Ati depuis que Rodrigo Hernandez Cascante a remporté le Ballon d'Or. Ati kuva Rodrigo Hernandez Cascante atwara Ballon d'Or, il est devenu clair, biraboneka ko un joueur qui contrôle le milieu de terrain. Ati biraboneka ko ari umwe mu bakinyi, ati karumwe mu bakinyi novuga ngo hano agenzura, navuga ngo agenzura medena, navuga ngo agenzura urukino, agenzura hagati mu kibuga. Ati agenzura hagati mu kibuga, navuga ngo dictero tempo de DJ, bivuga ngo kandi agategeka mu kibuga urukino uko rugomba kuba rugenda bivuye kuri we neza cyane. Akayobora urukino, bivuze ngo ukurikirana urugendo kugenda buke buke. Cascante yarabikora, bivuze ngo hano majambo Pedro Gonzalez hano yashikirije, aravuga ati après remporter son prix, ati yashoboye gutwara agashimwe ka Ballon d'Or. Ati ça toujours été mon rêve. Ati naje novuga ngo namye fisi ndo tuza gutahukana agashimwe ka Ballon d'Or. Ati mais à ce moment je me concentrer sur le trophée de l'équipe. Ati muri aka kanya bisa nkaho ndi concentré cyane cyane, bisa nkaho ntekereje cyane kubijanye n'ibikombe vya equipe. N'amajambo bisa nkaho Pedro Gonzalez ashikirije ati nyuma tubonye Rodrigo Hernandez Cascante atwara Ballon d'Or, vyatweretse ati numwe makinyi bari capable yo kuorganiza urukino. Vyatumye nibaza ati inyuma y'amajambo Pedro Gonzalez ashikirije, hambavu yaho bwana Jonas Nese na Boston tubonye Rodrigo Hernandez Cascante atwara Ballon d'Or, yotuma vy'ukuri Pedro Gonzalez tuma Ballon d'Or. cye kubganje navuga ati kuri Pedro Gonzalez gushikiriza no majambo, icyambere yamaze kubona ko ashobora kuba muri batanu ba mbere bahatanira Ballon d'Or, kubera n'itangazamakuru turabona ari kurandika cyane kuri Pedro Gonzalez bivaye n'ukuntu ari karigenza mu kibuga. Kwandika n'amajambo Pedro Gonzalez changaruka nkarawambe Pedro Gonzalez ibintu ari karakora tubikombaye n'ibyo Rodrigo Cascante yakoze, ivyo tuma tuvuga ko Pedro Gonzalez bushura kumuha Ballon d'Or imbere y'abandi bakinyi. Ariko kubganje ndavuga ati birashoboka ari nkuko bidashoboka, kubera turavye abakinyi bariko barahatanira Ballon d'Or harimwo aba barafinya aba Ousmane Dembele, aba Lamine Yamal, Mohamed Salah, novuga ati pourcentage sikirenga, ariko bineka ngo Pedro Gonzalez nibyo arashobora kuzamo, ariko kubganje nta mahirwe menshi ndamo. Navuga ko Jonas tukiraho kuri Pedro Gonzalez. Pedro Gonzalez nanje ndemeranya ko n'ubundi no Ballon d'Or nashobora kuyitahukana nkuko twabibonye kuno mugabo Rodrigo Cascante. Reka nkuko bivuze bwana Boston, ndabaye neza basi numve basamba vuko tumaza tubabe vy'ukuri. Ubwo Pedro Gonzalez dukuri atwe Ballon d'Or no saison. Du compagnie na Ballon d'Or Rodrigo Hernandez yatwaye na statistique yarafise vy'ukuri. Mungundire amukora analize mugeranye Cascante atwara Ballon d'Or ku mwaka wese. Vy'ukuri statistique za Cascante ni za Pedro no saison. Ushize ku munzani nivyo turabe vy'ukuri kumenga Pedro Gonzalez atwaye Ballon d'Or yose zo kumenga nanje de mapart sinoba nangaye dufatiye ku bakinyi bakina hagati mu kibuga ndetse n'abakinyi vuga ngo bariko barahiga ngo saison. Fata Cascante ku mwaka wose vy'ukuri turabe neza na neza vy'ukuri Cascante vy'ukuri statistique arafise kumenga ziri hasi par rapport za statistique Pedro Gonzalez arafise no saison. Navuga ko Dive uno Rodrigo Cascante gutahukana no Ballon d'Or bayiganirwa no mugabo Vinicius Junior. Twabona yuko amahirwe menshi ari no mugabo Vinicius Junior gutahukana Ballon d'Or. Mugabo
nimba uno mugabo Rodrigo Cascante aje agatwara Ballon d'Or mu gihe twabonye yuko akazi ke nova ko akazi gakomeye kakozwe n'uno mugabo Vinicius Junior Yeah. nta gitangaza ko dushobora kubona Pedri Gonzalez aje agatwara Ballon d'Or imbere y'uno mugabo nka Rafinha Diaz Yeah. acanye nk'imbere y'uno mugabo Ousmane Dembele kuko Ballon d'Or iyo mwaka nivyo twe ivyo tubona Yeah. sivyo France Football ibona mu mvuga gusa navuga ngo hari amakriteri France Football ngo yari yashyize ahabona tubonye nuvuga ko Vinicius Junior mwiza mu Yeah. mwaka uheze niwe yafashije no mu Real Madrid gutahukana Ligue des Champions mugabo tubonye nuvuga ko Rodrigo Cascante akinyero nuvuga ko amahirwe menshi y'uno mugabo Rodrigo Cascante amahirwe menshi nuko yatahukanye kino gikombe cya Euro reka dufate Cascante yo ku mwaka uheze tumaze turabye kuri statistique za Cascante cyo turaba na statistique za Pedri Gonzalez Lopez tubyukuri Cascante kuko Cascante ku mwaka uheze yatwaye Premier League zigera ku Premier League imwe hano Rodrigo Cascante hariya mu nkino 50 Yeah. yari afite ibitsindo bigera ku 9 hano Yeah. passe decisive zigera kuri 13 ariko muzibuke Cascante yatwaye Premier League atari wo mukinyi mwiza equipe ya Manchester City tunze de ma part ya kandi kimenya mini mukinyi mwiza wa equipe ya Manchester kwa mwaka weze yari Phil Foden acaba n'umukinyi mwiza yaranze champion Premier League Phil Foden nyene ya tukagerageza kuzana statistique za Cascante tukagerageza vyukuto ko ku mwaka weze twabonye Cascante atwara Ballon d'Or ubwo Pedri Gonzalez statistique afise kumenga byukuri zoba ziri hejuru cyane gusunza statistique zo mugabo mwite Cascante zo ku mwaka weze Pedri Gonzalez inasoza ibitsindo bigera kuri 6 na passe decisive zigera akundwe anova ko mu mwaka wa 2025 andi dushizemo nova ko mwaka wa 2024 guhera mu kwezi kwa mbere yeah match FC Barcelona imaze gukina amaze gutogwa ikiro zigera kuri 16 nka home match mugihe Cascante yatwaye Premier League ntigeze atogwa nk'umukinnyi yaranze champion neza cyane ariko Cascante no muri Euro ntigeze atogwa na rimwe nk'umukinnyi yaranze urukino atubona Cascante ikintu cyonyine cyatumye umenga yotuma aje imbere ya Vinicius Junior nuko umenga yatowe nk'umukinnyi yaranze Euro ku mugani wa Burayi igikombe cya Burayi n'ikintu umenga no bararabiye ku ikintu cy'uko umenga Rodrigo Hernandez Cascante muri equipe ya Manchester City ngo ari mu kibuga ngo equipe ya City ngo yatsindwa gake ariko dive tukiraho yeah nivyo Rodrigo Cascante kubijanye n'amapasi n'ibitsindo umenga ari hejuru ya Pedri ariko kubijanye n'ibyo batanga mu kibuga yeah uza gusanga umenga Pedri muri Yesu Barcelona ari hejuru cyane ya Rodrigo muri Manchester City yeah niyo mpamvu rero gutanga Ballon d'Or kuri Pedri tubaza tukarambera Rodrigo Cascante ya niki mu mwaka weze yakoze icyo Pedri atari karakora no mwana neza cyane nicyo nange cyatse yuko muzana murabe by'ukuri statistique turabe by'ukuri ivyo Cascante ku mwaka weze ari kumwe na equipe ya Manchester City ndetse n'ivyo ashikanye ari kumwe n'igikombe ari mu gikombe cya Burayi ari kumwe n'igihugu cya Espagne anova ko n'ubundi dive amace tuza twevoriwe Pedri Gonzalez na ino saison by'ukuri turabe na Pedri Gonzalez statistique zino saison anova ko ino saison turavye Pedri Gonzalez anova ko ibintu Pedri Gonzalez ko atanga hagati mu kibuga mu mwaka weze ntabwo twigeze tubona kuri Rodrigo Cascante neza cyane ya tubonye Pedri Gonzalez equipe FC Barcelona itakaza urukino mugabo bakamutora nka home match kandi inshuro nyinshi cyane fata urukino bivuze neza fata urukino rwa